n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Chuti namwe bakunzi mwahisemwo amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi ya radio RPA yo kuri no munsi wa kabiri genekezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2020 nabaramutse nongera ndabahikaze mu nkundira ariko ndayahere ku ngingo nkuru ziyagize. Abantu batatu barakomeretse biturutse kuri grenade yatewe kuri uyu wa mbere ku mutumba Nyagisozi muri komine Busoni intara ya Kirundo. Abateye iyo grenade bakaba batashoboye kumenyekana. Leta y'u Burundi irashima intambwe igeze ko mu gutuza akaranda k'umugera corona, aho bemeza ko abayanduye bakize ku rugero rurenga 97 kwijana. Mu kigabane turiho naho tuza kubayagira ibijanye n'ibikorwa by'urunani Kosome muri kino gihe rukorera mu buhungiro. Ano makuru ahagarara mu buhinga bw'ivyuma na Fabrice ndi mu rukundo utuma amasanamu abashikira nawe ni MSTV NIYUNGEKO mukanya inkuru imwe mukwayo. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'umutekano. Abantu batatu baraye bakomerekejwe na grenade yatewe mu bunywero buri ku mutumba Nyagisozi komine Busoni intara ya Kirundo. Ababikoze ntibashoboye kumenyekana, abakomeretse nabo bariko bavurirwa ku bitaro vy'intara ya Kirundo. Idonido na Hervé Niyuhire. Nkuko amakuru atangwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Nyagisozi uri muri komine Busoni y'intara ya Kirundo ngo hari igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri wa mbere aho abantu batamenyekanye batera grenade mu kabari k'umunyagihugu azwi ku izina rya Rubomboza. Ico gihe mu bantu bari bateramiye muri ako kabare haciye hakomerekamwo abantu batatu. Abanyagihugu n'abajeje umutekano bahegereye bahavuye baza gutabara. Abakomeretse bakaba bahavuye baca bajyanwa kuvurirwa ku bitaro bikuru Ikinyinya. Intandaro y'ubwo ikaba itarashobora kumenyekana muri kino gihe, ariko amakuru atangwa n'abegereye ahabereye iryo bara yemeza ko atamvo za politike zirimo, ahubwo uriko arondegwa ngo agirirwe nabi yoba ariko azizwa uburozi. Muri kino gihe abanyagihugu bo kuri umutumba bakaba basaba gukingirwa bikwiye, kuko aho nyine muco kibanza haraciye iminsi 9 hatewe indi grenade. Uyu munsi ikaba yakomerekeje nyine kabare. Umusirikare n'umupolisi bakaba aribo baciye batabwa muri yompi kumvo z'amatohoza. Twarondeye mu stanura komine Busoni Dismas Savyimana kugira atanga umuco kuri ko bibera muri komine arongoye. Akaba yatumesheje ko ari mu kazi kenshi. Tumamenyeshe ko abantu 4 aribo bamaze gufatwa kumvo z'amatohoza. Tumushimire Hervé Niyuhire. Ihagarikwa ry'abantu bagirizwa gukorana n'abagwanyirira bandanya hirya no hino mu gihugu. Kuri uyu wa mbere abantu babiri bo mu ntara ya Gitega barahagaritswe bakekwa ko baba bakorana n'abantu bitwaje ibirwanisho. Abanyagihugu bamenyesha ko ivyo bagirizwa bidafashe, ahubwo ko baba bahogwa kutayoboka umugambwe CNDD-FDD. Inkuru ya Eroge Divin Remesha. Dismas hamwe na Claude niyo mazina y'abanywanyi babiri b'umugambwe CNL bo muri komine Gishubi baraye bahagaritswe. Dismas yahoze ari mu ndongozi z'umugambwe CNL, Claude nawe yahoze ari umunywanyi w'umuhari FNL. Nkuko bivugwa n'isoko rya RPA, abo bagabo baraye bahagaritswe n'igipolisi basa nkuko banyurujwe. Ngo boba bahagaritswe nyuma y'inama y'imbonerakure yari ihejeje kuba. Abanywanyi b'umugambwe CNL bagakeka yuko ifatwa ryabo ryoba ryari ryavugiwe muri iyo nama. Abahari bavuze ko ari we batwaye ikibanza kitaramenyekana gushika ubu. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe hari hahejeje kuba inama y'imbonerakure mu ngoro y'Abasenateri kuri komine Gishubi. Abanywanyi b'umugambwe CNL bavuga ko badatekanye muri kino gihe baravye ifatwa rya bagenzi babo. Bakavuga kandi ko n'ibikorwa vy'imbonerakure vyabaye mu gatondo kuri uyu wa kabiri vyaberetse ko imbonerakure zishobora gusubira kwigenza nabi. Umunsi aciye bavyuka mw'ikarashishi mu mabarabara bava kuri uwo mutumba wa Yanza bagana kuri komine Gishubi. Bigaragara ko hari iyindi mikenyero mishasha umugambwe CNL azira muri komine, mu gihe abanyagihugu bo migambo itandukanye bari bafatanye mu nda. Bikaba biboneka ko
abajejwe intwaro bari bajejwe kugarukana umutekano aribo batanguye kuwuhungabanya mu banyagihugu. Uruganda rwa RPA rwarondeye OPC2 Habogorimana Evariste komiseri w'intara ya Gitega ariko ntiyitavye telefone yacu. Mwomenya ko muri iyi minsi kuva hatanguye kuvugwa ihungabana ry'umutekano mu ntara zitandukanye habandanya gufatwa abantu bakekwa kuba bifadikanye n'imigwi igwana. Abakunze gufatwa nabo akaba ari abanywanyi b'umugambwe CNL hamwe n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abatutsi. Eroge Divin Remesha mu bijanye na politike umukuru w'igihugu cy'u Burundi arizeza abarundi ko ari kumwe nabo bafadikanije kurongora igihugu bagiye kubakurako umuzigo w'ibibazo bitandukanye barimwo cyane cyane nko mu bijanye n'ubutungane. Ahagaze ku musozi Nyamitanga muri zone Ndava ya commune Buganda intara ya Cibitoke kuri uyu wa kabiri Varisito Ndayishimiye yabwiye abanyagihugu ko ivyo byose abizeye mu barongozi b'ibihangange yashinze ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Leta rero nkozi nayo ni leta ije kubafasha gukora, ifise abahinga mu by'amagara y'abantu, abahinga mu bijanye n'ubumenyi, abahinga mu by'uburimyi, abahinga mu by'amahinguriro no mu byo kubaka amabarabara cyane gukora amazi meza. Leta nkozi ivyo byose nitegereza kuza kubafasha kubikora. Turakeneye yuko mu Burundi tubona abantu batariko baridoga. Hariho indongozi erega aho gutunganiriza bene gihugu usanga arizo bariko baridogera. Turabizi ubu turiko turihaniza indongozi zose. Tuvuye kuvugana n'indongozi zanyu mu ntara. Twacanye amahani n'abamusitanteri tuvuga ivyo tugiye gukorera mwebwe abene gihugu kuko turakeneye ko mutera imbere, turabikeneye ko mubaho neza. Twumvikanye rero yuko tugiye ku kivi, abasitanteri twumvikanye kandi nanje nabaciye amahani yuko batabatunganirije arije nzokwishikira nanje ndabatunganirize hanyuma nabo tubareke. Mugaso kubareka gusa ko biyemeje kubera biyemeje kubatunganiriza utazobatunganiriza azohanwa. Ni muri iyo ntumbero namaze kuvuga yuko ngiye gushiraho udusanduku komine yose kandi ndazi ubu turahari twamaze gushika. Ubu aho ntaja kutwugara ni hake, igufuri ni jewe ndagizanira n'urufunguzo rubikwa hariya mu biro bikuru iwanje kugira ngo uzoba yase kubatunganiriza muronke ingene nanje monshikira. Ugo rugendo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagize mu ntara ya Cibitoke nigo gwasozereye ingendo yaramazemwo imisi mu ntara zose zigize Burundi. Umukuru w'igihugu ivyo yabishikirije ariko mu gihe muri gwaro kurikirane gwimaze kurangurwa n'intwaro yiwe muri ya misi mu misi yababijana maze ibijanye n'ubutungane hamwe n'agateka kazina muntu vyateye bisubira inyuma. Muri ivyo bisata bikaba vyaragaragaye ko abantu isinzi bahohotewe birenze mbere no kwicwa bakicwa ubutungane burorera. Reka tubibaze Clovis niyo nzima. Muri iyi minsi yababijana iheze umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguye amabanga yiwe mu Burundi ryari monogoje nkuko vyagiye biragaragara mu matohoza yakozwe n'amashira hamwe atandukanye aharanira agateka kazina muntu. Abantu bagiye kujana 186 baragandaguwe, muri abo 68 bakaba batowe ibiziga mu mihingo itandukanye y'igihugu. Mu yandi mabi yakorewe abanyagihugu muri iki kiringo President Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi harimo guhagarikwa no gufungwa bidakurikije amategeko byakorewe abantu bagira ku majana 190 hamwe n'ihohoterwa ryakorewe abantu bagira ku 33 bagizwe hanini n'abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Uretse rero abo bishwe canke bahohotewe ubuzima hari n'imiryango igera kuri 11 yabuze ayicira n'ayimira kubera kwitazi yababo bari gushika ubu kuva bafashwe bagatwarwa n'abari mu nzego z'umutekano. Aha nitwo kwibagira amabi atagira izina adasiba gukorerwa abakenyezi n'abigeme aho basigaye bashurashuzwa ku nguvu mu nyuma bagacibwa amazosi, ababikoze ntibigere bakumwakumwa. Abakorewe amabi muri aya mezi 3 aheze bakaba bagira ku 24. Uretse rero two turero twatanze aho hejuru n'abafungwa bari mu Burundi batari bake uburenganzira bwabo buguma buhonyangwa n'abayajejwe kubutunganiriza. Kukaba nkako ubushonka bwose bwo mu Burundi
upfungiyemwo abanyororo barengeye ubushobozi bwategerezwa kwakira hamwe mbere ibitigiri by'abafungwa bimaze kurenga inshuro ziri hagati ya 4 n'indwi. Uturero ni nk'ibohero rya Muramvya ribarizwamwo abanyororo barenga 150 mu gihe ryagenewe 100 gusa. Ibohero rya Mpemba ririmwo abanyororo baba 2400 mu gihe rifise ubushobozi bwo kwakira batarenga 800. Ayandi mabohero ibitigiri by'abafungwa bimaze kugwiza na 4 na mabohero ya Gitega hamwe na Ngozi. Ivyo biruko mu gihe umushikiranganje w'ubutungane yari yatanze amezi 2 ngo imanza zose z'abanyororo bafunzwe zizobe zamaze gucibwa. Igikorwa gisa naho kitaranatangura mu gihe hasigaye iminsi 2 gusa ngo ico kiringo kirangire. Uretse rero ubwo bwinshi bw'abanyororo butuma agateka kawo kaguma gahonyangwa kubera ko badaheza ngo baronka amahirwe yo kuburana nambitswe izera canke bakarekugwa n'ikigongo c'umukuru w'igihugu n'ubu yacavundiye mu buroko kubera ko ubutungane budakora ico bwategerejwe niko abataruko bukorera ku gitsure ca leta. Tumwe mu turero tugaragaza uko kutigenga ku butungane bw'u Burundi nakoze ba station mu Kayanza bacira umunyoro w'imyaka 30 mu gihe umushikiriza amanza yari yabasabiye imyaka 7 kucaha cyo kudatabariza umukuru w'igihugu. Ico gihe icaha bagirizwa kikaba caciye gihindurwa gisigara ari cyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Aha nitwo kwibagira ka mwana wa mama gakoreshwa muri ico gisata aho bimaze kugaragara ko hari abantu bamwe bukora ko bugasha na cane abegereye ubutegetsi bw'Igitega. Ico bikoze abanyagihugu bato nibo baheza bakagwa mu mporero nkuko vyagaragaye mu ntara ya Bururi aho hari abapolisi n'imbonera kure bahagaritswe bagacirwa imanza zikibiriraho ubutungane butitayeho kumenya ababatumye. Ibihushanye n'amajambo uramutswe igihugu cy'u Burundi muri kino gihe Evariste Ndayishimiye yashikirije umunsi ashikira mu mabanga aho yari yamenyesheje ko agiye guhigura n'abategetsi bitwaza igitugu bafise mu kurenga amategeko. Uko kudashira mu ngiro rero ivyo yiyemeje bikaba bisa n'ibitatangaje abantu kuko ufatiye ku bagize leta nshasha bafatanije kurongora igihugu bigaragara ko atarajwe ishinga no gutunganiriza barongoye narije ubushikiranganje bukomakomeye yabushize mu minwe y'abagizwe amabatandukanye harimo n'ubwicanyi abategetsi imbere bafatiwe ibihano n'ibihugu vya rutura ndetse bakaba baranitwariwe nabo bakoreye amabi muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha amakuru. Mu bijanye n'amagara y'abantu ikiza ca coronavirus ngo caragwanijwe ku rugero runini mu gihugu cyose. Umushikiranganje w'amagara y'abantu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri mu ntumbero yo kurabaho ico kiza kigeze yavuze ko abantu 11 gusa aribo bagifise uwo mugera. Muganga Tadendi Kumana yashikirije ko mu gihe hasigaye imisi 10 ngo isekeza ryo gupima mu kivunga rihere azoca ashikiriza icegeranyo umukuru w'igihugu akaba ari we afata ingingo ko iryo pimwa ribanda canke ko rihagarara. Vicky Chris n'interetse. Muri ico kiganiro umushikiranganje Tadendi Kumana yamenyesheje ko ikiza ca coronavirus kimaze kugwanywa ku rugero bashima aho ubu hasigaye abantu 10 gusa bagifise uwo mugera. Intara zitatu arizo Bujumbura, Buyinga na Makamba ngo nizo gusa zikibarizwamwo abo bagwayi. Murabona neza yuko isanamu yahindutse aho bari hirya no hino. Murabona yuko hariho n'intara zitafashwe n'uburere bw'ubuvuzi ariko ubu murabona yuko abagwayi basigaye ahi Muyinga, Makamba no ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Aba nabo nabantu baba batashe bene wacu bahunguka. Abana harimo bavuye mu Rwanda, muri Tanzania n'abaza bavuye mu bindi bihugu. Cyumvikane ko ngaha hagati mu gihugu tubona yuko Imana yafashije iki kiza. Turavuga yuko gushika ubu kiri sous control. Uyo mushikiranganje yavuze ko inyuma y'ikiringo cyo gupima mu kivunga gisigaje imisi 10 ubu bijanye no kuvura ico kiza bizoca bimarizwa mu mavuriro yo mu ntara zose. Twariko turigisha rero muri NSP twaratangiye kwigisha bajya bapima hagati mu gihugu mu mavuriro mato n'abaremesha kiyago kugira ngo uwo bazobona afise ivyo bimenyetso bamurungike ku ivuriro bamupime bafata ibipimo bya coronavirus
n'ivy'igituntu kuko uburyo gupima hagati mu gihugu burahari kandi n'imiti irahari n'abahinga baravyize hagati mu gihugu. Ku kibazo cyo gusubira kugurura imipaka y'igihugu Tade Ndikumana yavuze ko ari kibazo bazokwiga inyuma yo gushikiriza icegeranyo cyuko bizoba bimeze bijanye no gupima mu kivunga n'ivyahera. Ico cegeranyo kizoca gihabwa umukuru w'igihugu kuko ari we yatanguje iryo sekeza. Tumushimire na mugenzi wacu Vicky Chris n'interetse ibijanye n'amagara y'abantu bidushikane kandi mu ntara ya Kayanza tubabwira ibikorwa bimaze igihe bicumbagira kw'ivuriro rito y'irya Nyarumanga ni muri commune Matongo guhera isaha 9 z'umuhingamo akaba atamugwayi uwari we wese asubira kwakirwa kuri iryo vuriro. Iyo ngingo ikaba yafashwe n'abajejwe intwaro inyuma yaho iryo vuriro riterewe n'imigwi y'abantu bitwaje ibirwanisho Idonido na Bartazar Miburo. Nyarumanga numwe mu misozi y'intara ya Kayanza yegereye ikibira kubera ibitero vyagabwe muri utwo duce abajeje intwaro bafashe ingingo yo guhagarika uruja n'uruza igihe c'isa 10 z'umuhingamo kugira bubahirize iyo ngingo kuri iryo vuriro ritoyi rya Nyarumanga ibikorwa bica bihagarara kuva isaha 9. Ingingo yakiriwe nabi n'abanyagihugu bahora bitura iryo vuriro. Abanyagihugu twashoboye kuvugana bavuga ko bataronka aho baja kwivuriza iyayo amasaha ageze. Abahagerera ingorane n'abakenyezi bibungenze babura aho bitura iyo hageze kwibaruka. Turabatwa cyane rero niyo nyifato y'ubutegetsi kuko murazi ko amagara asezerana ngo arasezerana hari ufatwa mu ijoro hari ufatwa mu kumbi gasa ko umuntu amutabaza kwa muganga rero guca ugumiriza umuntu iruhande yawe agwaye aremvye atari umujane ngo agufashe urumva ko bibaje cyane. Iryo vuriro ngo rifise akamaro kanini cyane ngo kandi bakira abagwayi neza nk'uko uyu munyagihugu avyigana. Nyarumanga yadufasha cyane kuko hari amavuriro menshi cyane twaraheze kuko tubona yuko Nyarumanga bakira umugwayi neza cyane kabisa mu miti kwiye benshi mbere baharabye ibirometero byinshi cyane baza kuhitura umuvyari kunda igamu kubagura ikamukagera gute kabona utakora umupire mugege vuriro gikora tukamujana ku ivuriro hamba abakozi bashoboye bidashoboye bahamagara ambulance twagwa muri district sanitaire mu Musema. Abanyagihugu bitura iryo vuriro basaba abajeje intwaro gukuraho iyo ngingo ku neza y'amagara y'abanyagihugu. Iyo ngingo ikaba yafashwe inyuma yaho habaye ibitero mw'iyo komine ya Matongo haheze indwi zibiri. Uruganda rwa RPA rwarondeye Colonel Remecisha hayo buramatari w'intara ya Kayanza yatubwiye yuko atarazi amasaha iryo vuriro zisigaye rikora akavuga ko kwagiye kugira amatohoza. Barataza Miburo mu bijanye n'indero naho abategetsi batandukanye mu vya politiki no mu gisata c'indero n'abigisha baratana ko umwikomo ku bijanye n'ico bagituma ubumenyi butituka mu mashure shingiro n'ayinyuma yayo. Uruhande rumwe rwagiriza urundi ko arigo ntandaro y'igihungabana mu bumenyi bw'abanyeshure. Abigisha rero basaba ko hotunganywa inama rukokoma yabo bose begwa n'indero mu ntumbero yo gutorera umuti iyo ngorane. Ni nkuru tubaza Trésor Niyongabo. Itituka ry'indero mu mashure nshingiro n'ayinyuma yayo sagaseseshwa rumuri mu Burundi. Ivyo biremezwa n'abegwa n'igisata c'indero baba abategetsi mu vya politike nabo mu gisata c'indero canke abigisha bose bakabihurizako. Umwikomo ugaragara rero mu gihe hageze kwerekana ibituma indero itakaza kanovera kayo. Ku ruhande rw'abategetsi mu vya politike be no mu gisata c'indero bavuga ko abarezi batigisha neza bitwaza ko badahembwa agashahara gakwiye. Uhereye ku mukuru w'igihugu bwiwe mu majambo yagiye arashikiriza mu ngendo yagize hirya no hino mu gihugu, Evariste Ndayishimiye yavuze ko abigisha bunguruza abanyeshure badafise ubumenyi bukwiye baba bariko barasahura itunga ry'igihugu. Kubwiwe abo bigisha bahembwa imishahara iva mu kigega ca leta mu gihe ataco bariko baramara. Umukuru w'igihugu akagabisha rero ko abigisha batazobasha gutanga ubumenyi bw'akanovera bategerezwa guhanwa. Ayo majambo akabandanya asubirwamwo na baburamatari ba musitanteri hamwe n'abayobozi b'indero ku rwego rw'intara n'amakomine bavuga ko abo bigisha bazokugwa mu kazi. Ku ruhande rw'abigisha naho biregura bavuga ko atako batagira kugira banagura indero ariko ko bahanzwe n'intambamyi zitagira uko zingana na cane cane ibitigira ivy'umurengera vy'abanyeshure, ubwinshi bw'ivyigwa, ubukene bw'ibikoresho hamwe no kutaronka uburyo bwo kunagura ubumenyi bujanye n'ihinduka ry'inyigisho mu mashuri. Akarorero nako umwigisha w'igifaransa wo mu mwaka wa mbere w'ishure nshingiro mu gisata c'indimi usanga ategerezwa kwigisha
abanyeshuri 150 mu gihe amabwirizwa y'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ku isi UNESCO atomora neza ko atakirasi corenza abanyeshuri 45. Ibituma rero umwigisha adakurikirana neza abo banyeshure bose. Iyindi ntambamyi nyamukuru abo bigisha bidogera nuko bigisha amasaha menshi agera kuri 28 ku ndwi kandi amasaha yategekanijwe n'ubushikiranganje bw'indero atarenga 18. Ivyo bigatuma kenshi na kenshi abigisha bagwaragurika bakanasiba kenshi. Abigisha bo mu mashure nshingiro na inyuma yayo basaba rero ko hotunganywa amanama rukokoma ahuza abegwa n'igisata c'indero bose kugira ngo ikibazo c'akanovera k'indero katitutse gitoregwa inyishu. Humura Burundi. Amakuru y'ikiganiro ho muri Burundi mushobora kuyakwirikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BI kubipfuza kuyaronswa muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso guteranya 49 151 amajana 294 16 amajana 348 mu kigabane turiho cyo kuri no wa 22 Nyakanga RPA iba yagira kubikogwa vy'urunani kosome akamaro gwari rufitiye abanyagihugu hagahombo igihugu cagize kuva ugorunani rufutswe mu gihugu bitewe n'indya zadutse mu mwaka wa 2015 n'ubuzima bushasha ugorunani rwatanguye kuva muri uyo mwaka. Ikigabane turiho cyo kuri no wa kabiri mwagiteguriwe kandi mushikirizwa na Walter Kwizera. Turiho Turiho n'ikiganiro gica hirya no hino uko impuzu z'Abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Turiho abatumire batubwira gahomba igihugu cagize mu gihe kimaze kiri mu magumi. Turiho Mugishikiriza ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Public Africaine ry'Abanyagihugu. Amahoro kuri mwese nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro Turiho. Nkuko vyama ku minsi yose ya kabiri ibicishije mu kiganiro Turiho, Radio RPA irayaga n'abarundi bahunze igihugu kuva hadutse indyane ziturutse ku kiringo ca gatatu cihagiwe ku nguvu n'umuhisi perezida Petero Nkurunziza hari mu mwaka wa 2015. Nkuko mubizi abarundi batari bake barahunze igihugu, amashirahamwe yigenga atari make arafutwa. Ariko ivyo ntivyabujije amwe muri ayo mashirahamwe kubandanya ibikorwa vyayo n'ahatakibarizwa mu Burundi. Mu kiganiro Turiho cy'uyu munsi tuyaga n'umupfasoni Justine Nkurunziza arongoye urunani Kosome, urunani rwakurikiranira hafi ibijanye n'amatora rukongera rukigisha abanyagihugu kuvyerekeye demokarasi. Uko urwo runani rwatangujwe, ico rwari rumariye abarundi n'ico bahombye kuva rufutswe mu gihugu nivyo hanini tuza kugarukako. Walter Kwizera nija muri kumwe kuri micro ndabahaye ikaze. Nkuko mwavyumvise mu ntangamarara ya kino kiganiro tugira tubayagire kubijanye n'urunani Kosome, urunani rwakurikiranira hafi ibijanye n'amatora na demokarasi mu Burundi. Ariko imbere yuko tubabwira ibikorwa vy'urwo runani, reka umupfasoni Justine Nkurunziza aruserukira imbere y'amategeko abanze atubwire uko rwavutse n'icyatumye biyumvira kurushinga. Ingene Kosome yatanguye n'amashirahamwe yagiye hamwe, amashirahamwe 12 aravuga ati reka turabe ingene twoje hamwe kugira duherekeze abarundi muri ibi bintu, abarundi imigambi yabi vya politike kugira babaherekeze muri iyi demokrasi yari itangwe. Murabona demokrasi yatanguye cyane mu Burundi mu gihumbi cya 1992. Hanyuma rero ayo mashirahamwe nayo yaratangwe niho yaciye atangura, mu nyuma rero barakora niho baca bavuga bati reka tuje hamwe rero turabe ko twogira urunani rwo guherekeza amatora, rwo kwigisha abanyagihugu ivya demokrasi, ivyo gutora, nico no kwita education physique, kugira ngo bumve neza ico ari cyo demokrasi, bamenye uruhara rwabo rwo muri demokrasi, bamenye n'inyungu zabo zijanye n'ibintu vya demokrasi.
iyo ngendo ya demokarasi rero yavuye isubiza ijambo abarundi batari bake batari bacubahuka guserura ku mugaragaro akababakiye. Eka mbere nk'uko bibandanya bishikirizwa n'umufasoni Justine Nkurunziza ngo urunani Kosome rwaranafashije cyane mu gukinga ubusuma buciye mu matora, igikorwa bashoboye kurangura neza kubera abanyagihugu bari bamaze kubagirira icyizere cyinshi. Inyungu je mbona yuko abanyagihugu bagize burya kutagira ijambo uri umuntu w'umugabo uri umuntu w'umukenyezi ukanigana ijambo burya ni ikintu gikomeye cyane kibi cyane. Nibaza rero yuko byarafashije bivuye ku nyigisho twaha abanyagihugu basanzwe, abakuru b'imigambwe, abari mu makomite y'imigambwe, byaratumye bamenya neza icyo demokarasi bakaronka n'ijambo bakubahuka kuvuga, kandi tukabigisha n'ingene amatora agenda ingene botora. Ivyo byose twe twibaza yuko hariho benshi batovuga yuko ataco Kosome yabamariye, kuko benshi niyo bariko baratora nko ku mirongo ariko baratora bari bamaze kumenya ibimenyesho byinshi by'ukwiba. Ako n'akarorero ndaguhaye, baraheze ugaca usanga bariko baraturondera badutelefona batubwira ati ibintu byifashe gutyo, naho atanguvu nyinshi twaba dufise kugira tuhindura ivyo bintu batweretse, ariko warabona yuko abarundi batanguye kumva kanovera ka demokarasi kandi bayinyotewe. Kandi jewe nibaza ko bizotinda bigenda neza umunsi utari uyu, naho bikimeze nabi hakira abantu batarayumva neza bashaka ibintu byo kwiba amatora, ibintu byo kuvuga kumanipira, gukorakora amategeko agenga amatora agenga demokarasi, ariko bizotinda biza umuntu ntiyihebura. Bavuga ngo utosora ifuku yamizako. Kubona rero ishyirahamwe Kosome ritakibarizwa mu gihugu ngo byazanye uruhombo runini cyane, kuko uretse ko abanyagihugu batagifise aho bashikiririza ibitagenze neza mu matora, ngo n'igihugu cyarahahombeye cyane kuko cyasubiye inyuma nk'ibirenge mu bijanye na demokarasi. Ego ishyirahamwe Kosome ryarahagaritswe mu yandi, twe tukibaza rero yuko uruhombo rwarabaye ku banyagihugu kuko ntibacisanzura mu kuvuga, ntibakironka aho bashikiriza ibibagoye mu vyerekeye ivy'amatora. Twe tukibaza rero yuko harya umuntu akuniganya ijambo, umuntu akwivye ku mugaragaro, ukabura aho utakamba, ukabura aho uvuga ati reka ndabishikana imbere, kuko twebwe ikintu twakora no gukora twarabishikana mu makungu tukabishikana imbere. Hamwe tuvuga tuti ngira bazotinda bikubita gashi bareke kwiba amatora, twebwe twaba twagize uko dushoboye, kandi n'umunyagihugu akumva yuko twagerageje. Urabona nk'iyo bariko baravuga ati nyabuna nimuze mwamire ngaha bariko bariba ivya karanga muntu, bariko baragira amatrishera ameze gutya. Twaragenda tukaraba, mugabo kumva naho atanyisho twaronka, mugabo twaravuga tuti ibi bintu twabishize ahabona umunsi umwe nawe bizotinda bihagarara, kuko iyo uronse umuntu avuga kadenosa, avuga kamira, sico kimwe niyo hagumye hari agacerere. Uruhombo rero nuko ubu ibigigwa bigakurikiranwa n'amashirahamwe yegamiye leta gusa, amashirahamwe akoreshwa na leta, ugasanga ukuri kwa kuri abanyagihugu bazi, kwa kuri abanyagihugu bashaka gushira habona, ugasanga ntikuronse abagushira habona, kuko abo bariko barakora ubu bashikiriza ivyo leta ishaka ko bashikiriza. Hari abazi ko basahuye gutwara Burundi, yamara bakidegemvya, yamara icyotsi ni kimwe. Nuko hari igihugu tungane buzokora ukuri kukaja habona, kuri uwo munsi hari abandikizera bazopfa bikwizirabura, kuri uwo munsi hari abandikizirabura bazopfa bikwizera. Nubu ikiganiro nituriho mwumvise ko turiko tuyaga ku bijanye n'ishyirahamwe Kosome rikurikiranira hafi ibijanye n'amatora mu Burundi. Mwumvise intumbero yatumye rishingwa n'agahomba igihugu n'abanyagihugu bamaze kuhagirira kuva iryo shyirahamwe rifuswe mu gihugu. Mbega none aho bari mu buhungiro abagize uruhara mu gutanguza iryo shyirahamwe boba barahagaritse ico gikorwa? Habanamba. Justine Nkurunziza arongoye ishyirahamwe Kosome amenyesha ko aho kubaca intege ahubwo vyabongerereje intege, bakaba banizeye ko leta izoteba ikikubita gashi.
oya naho tutakiri mu gihugu kosome irifatanya n'ayandi mashirahamwe n'ubundi bahora bakorana kuko twaragize urunani iyo turi kugira tugume n'ubundi dukurikirana nk'igihohoterwa ry'agateka kazina muntu tugakurikirana ejo twaragize urunani turakurikirana amatora ntitwashobora gushika ku mazu y'amatora ariko turafise abarorerezi bakora bakatubwira bati ngaha habaye ihohoterwa ry'aba n'aba ngaha habaye gutya na gutya na gutya tukabishikiriza ivyo bigashikira mu maraporo ivyo ari byo byose ntibibura ico bizofasha ntibibuze ico byafashije twarashoboye gutanga raporo ku bintu bimwe bimwe kandi twibaza ko n'ubu tuzoguma dukurikirana ibizoguma biba inyuma y'amatora turabona nk'abantu bariko barahohoterwa ivyo bintu byose turafise aho tubishikana tugatera kamo twebwe ico tuguma dukora tuguma tunatera kamo n'abategetsi n'ukuri bikubita gashi kuko hari ibintu biteye isoni biriko birakogwa inyuma y'amatora ivyo byose tukifuza yuko n'abarundi babimenya bene Burundi babimenya abo bategetsi nabo nyene bumve yuko ntibariko barakora ahantu hinyegeje bariko barakora tubahanze amaso burya ngo uwukuravye cyane agutera kwikwiza umupfasoni nkuru nziza ahamagarira leta kuva mu majambo igatandukira ibikorwa aho kwama yiyitirira amazina ahushanye n'ivyo ikora kuko atakindi biyifasha atari ukwitesha agaciro leta murabona yita leta mvyeyi babanze bavuga ico kintu bavuga bati mbega umuvyeyi umuntu avuze umuvyeyi ni giki umuvyeyi n'umuntu yitaho abana biwe kandi bose adatoranije iyo leta mvyeyi rero ko yashimye kwiyita leta mvyeyi nukuri yegeranya abana bose bayo atawanja wangura atawe batoranije baheze bareke guhohotera kuko nta kuntu noja kukwita kuri umuvyeyi wanje kandi undaza hanze kandi umpohotera abana nabo bakicwa ngo leta nkozi mbega bariko bakora gute mbega abo bana bo mashuri twirirwa turabona bicaye hasi hariho ibintu bashobora guhagarika bijya bikorane ibintu bitagira mvura vyinshi bashobora guhagarika mbwa bakabanza bakagura intebe z'abana ako n'akarorero ntanze abana ba Burundi bakiga mu mutekano ntangere bicaye ku ntebe bagashobora gukurikira neza bakaronka ubumenyi kuko murabona ubu ntitukira Burundi bwugaranywe ubu turi Burundi buri mu karere ka East African Community abandi bariko bakurikira inyigisho z'akanovera none abana bacu bazoshobora kugenda guhiganwa gute n'abo bantu bandi bo mu makungu abo bandi bana bo mu makungu barabe ikintu cane kiraba abanyagihugu ikintu cane coteza imbere uwo munyagihugu barabe yuko uburimyi butunganijwe neza ibisata byose bitunganijwe neza amagara y'abantu ntitutangure kwiyumvira ngo kuzana ngo igari ya moshi mugabo banza wigisha abo bana babanze bige hanyuma ikindi naco murazi ko umutekano arico kintu ca mbere nibahagarike ubwicanyi umurundi wese yishire yizane muri ico gihugu n'uri hanze yumva ati ya mahoro yagarutse reka ngende ngana bwa Burundi bwatuvyaye abari twebwe ahubwo tuzobatera amashurwe tuvuga tuti leta mvyeyi atari bo bayivyiyita bitariko biraba mugabo twebwe abari twebwe tuzoheza tukavuga tuti bwa bundi koko ya leta n'imvyeyi RPA nico ryanje ryatwese RPA nico ry'Abanyagihugu mu kurangiza Justine nkuru nziza aratera kama abarundi bari mu buhungiro abahamagarira kudacika intege bakama bibuka ko atamvura idahita ku bari mu Burundi nabo uyo mukenyezi arongoye ishyirahamwe Kosome abasaba kutadebukirwa mu kwishyuza indongozi zabo ibyo zabemereye zigishika ku butegetsi akamonotera abarundi no bibutsa yuko ari bo bakoresha abo babatwara nibo babahemba ajya amahera yose bahembwa ijya miduga yose batwara bamenye yuko igugwa mu makori yabo ntibadebukirwe rero uyu munsi naho byagenze nabi canke byo byagenze nabi bashishikare ku nzira ya demokrasi batanguye ntibaniganwe ijambo mu kirundi bavuga ngo hakuniganwe ijambo wopfumunigwa n'uri bwiye kuri buryo nta kintu kibabaje kukuniganwe ijambo
majambo uri umugabo ahashitse uri umufasoni abushitse ariko bagume bavyuka gushikaho tuzotinda umunsi umwe tugashika kuri demokrasi nyakuri hamwe umunsi umwe tuzotinda tugashika ku matora nyayo yayandi umwe wese agenda agashira ijwi muri rya sandugu akamenya ko riza guharurwa uko yaritanze. Hanyuma ikindi naco nobabwira mu kwiyamamaza baratanze ivyo bemeye, abarundi ntibamenye yuko bategerezwa kuguma babishuza bati mbe vya bindi mwatwemerera bigeze hehe, kuko kenshi abanyepolitiki baraza bakemera uwo kibategeka. Hanyuma abari mu buhungiro nabo bareme, turibaza yuko nta mvura idahita ibintu bizotinda bigenda neza, nabo bagume bakurikirana amakuru ari mu gihugu cabo. Murabona murayaduha, impunzi si ukuvuga umuntu yapfuye, ego muri ico gihe n'impunzi ariko agume abaho kugira ejo natwe tuzoshobore kuja kubaka ca gihugu cacu. Akaba ari no kuri izo mpanuro zitanzwe na Justine Nkurunziza arongoye ishyirahamwe Kosome dusozerereye ko ikiganiro turiho cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2020. Ndashimiye umutumire wacu ku mwanya yaduhaye, shimire namwe mwese mwari muduteze yompi. Walter Kwizera nari kumwe namwe kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza kugira amahoro n'amahonda ahiwanyu. Imana ibarinde nawe ubutaha. Turiho cyari ikiganiro turiho kitubwira ingene abarundi bahungiye hanze y'igihugu babayeho n'agahombo katewe n'indyane za politiki igihugu kirimo. Dushimire mugenzi wacu Walter Kwizera ko kigabane turiho ahejeje kudushikiriza kigabane mbere gice gisozera no makuru y'ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri no munsi wa kabiri genekezo rya 22 Nyakanga umwaka wa 2020. Shimira mwebwe mwafashe akanya ko kudukurikira bagenzanje b'uruganda rwa RPA yabafashije gutororokanya ano makuru, ntibagiwe kandi n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MSTV NIYUNGEKO. Emmanuel NIYUNGEKO nariko ndabashikiriza ndabipfurije kugira ibihe vyiza aho hose muherereye. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.